no kwitwara gute muri ibi na biriya canke amakuru y'ibintu utazi. Hari nk'ibintu ushaka gusanga ubamwo utazi utashaka kumenya uko ugenda. Rero kuri Buja Today TV niyo makuru tugiye tutabashikiriza. Hari ibibazo ushaka kugira bikakugora uburyo utora inyishu, bikakugora uburyo bivamo, bikagora ukabura kubaza. Rero hagati aho hari ibintu byinshi bitera ibibazo, ariko nagira tubanze tuganire kuri aka kantu ku tuntu dutanu. Hari ibintu bigutera ibibazo ariko ugasangana ibintu bitakagombye kugutera ibibazo kubera biko bigucanga uko uvyitwaramo. Icyambere abakunzi ba Buja Today TV turabaramukije, mwiriwe, bwakeye, gitondo ciza, umugoroba mwiza canke umutaga mwiza, bivana naho herenda ziko Buja Today TV mudukurikirana muri kwisi yose, mu Burundi, East Africa, Afrika, Europe, Amerika, Asie na Oceania canke Australia. Oceania Australia ndazi ko muri mu bice by'isi bitandukanye. Ndavuze rero ati mugira amahoro y'Imana, mugira umugisha, Imana ibane namwe aho muhereye mwese. Rero ni Simon Pro nkuko bisanzwe, sanzwe ndabaha amakuru y'abakinyi b'amareresi atandukanye, amakuru ya entertainment. Ubu ngiye kuza ndabaha amakuru y'ibintu bitandukanye, ariko ibintu bishaka gufasha mu kibano, bishaka gufasha mu buzima bwa misi yose, bishaka gufasha uko umuntu abayeho, ibintu bya bintu utazi wakagomba kububizi, ya makuru utazi wakagomba kubuyazi. Vyose niyo makuru ngiyanze ndabaha. Ico ndagusaba ndo gukora subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru ari update kuri Buja Today TV. Rero mba nenda kubwira ati ukore subscribe canke s'abone na notification canke notification. Udukurikirane kuri YouTube, Facebook, Instagram na TikTok, hose na Twitter, tugacize tubashikiriza amakuru atandukanye. Rero nenda babwiye ati ngiranze ndabaha amakuru y'abakinyi b'amareresi, amakuru y'ivy'ubutunzi, amakuru ibintu biri nka motivation kugira ubandanye kumenya bimeze gute, no kwitwara gute muri ibi na biriya canke amakuru y'ibintu utazi. Hari nk'ibintu ushaka gusanga ubamwo utazi utashaka kumenya uko ugenda. Rero kuri Buja Today TV niyo makuru tugiye tutabashikiriza. Hari ibibazo ushaka kugira bikakugora uburyo utora inyishu, bikakugora uburyo bivamo, bikagora ukabura kubaza. Rero hagati aho hari ibintu byinshi bitera ibibazo, ariko nagira tubanze tuganire kuri aka kantu ku tuntu dutanu. Hari ibintu bigutera ibibazo ariko ugasangana ibintu bitakagombye kugutera ibibazo kubera biko bigucanga uko uvyitwaramo. Icyambere ni kwiyumvira cyane ibintu bitari bube canke utazi uko bigenda. Abantu benshi bariyumvira ibintu biza kugenda gute, ugapanika, ibintu biza kuba biza guherera he, ninavuga ibizoherera nagira uko bizohera, ubwoba, kugira ubwoba bwakazoza. Rero ico nimba ari ikibazo ufise, ico kintu ugomba gutandukana naco, ukumva yuko ubuzima ari ubwo munsi, hamwe gapanga plan zejo hirya yejo, umunsi ukazuragenda ushika ukora bimwe wapanze gukora. Ikindi kintu gitera ibibazo shaka dutangurane, kwizera umuntu karenza. Kirazira kwizera umuntu karenza. Iryo ni kosa
kandi n'ikintu gishaka kugutera ibibazo, kuko iyo wa muntu aguhemukiye kuko iyo wa muntu mutakiri kumwe ugira ikibazo gikomeye cyane. Ari nayo mpamvu bavuga ati ukunde benshi wizere bake. Ukunde benshi ariko wizere bake. Binabaye ngombwa ntugire n'uwo wizera ariko wizera Imana gusumba ibindi bintu byose bibaho ku isi. Ni wizera Imana ukayishira imbere, izoguha ubwenge bwabukunda, nabo mukorana, nabo mujana, nabo mushigikirana mu migambi y'iterambere. Rero ivyo byose bigenda bifasha kugira umenye abantu dukorana gute nabo, abantu mbana gute nabo. Rero ntukizere umuntu cyane, simvuze ko utokwizera abantu, ariko izera Imana cyane, hama abantu nabo bakunde, ariko ntubizere cyane. Rero ikindi ni kuvuga ibintu byinshi cyane birenze ibikenewe canke guha abantu amakuru arenza ayo bategezwa kubaha. Ni kuvuga ibintu karenze urugero, baze wiyumvire kubera iki Imana yatanze umuntu umwe igatanga amatwi abiri. Ni kugira ngo wumve byinshi ariko uvuge bike. Rero nagiye uvuga ugasanga warenze limite ibyo wakagombye kuvuga canke limite ibyo wategezwa kuvuga. Nico ni kibazo nk'abantu kandi dutangurane muri Budget TV kuronka ibiganiro bitandukanye ibigisha kuri binibi. Ni ikintu nashaka yuko nk'abakunzi ba Budget TV muzosubira kugira, ugasanga kuvuga ati nibi bintu iyo ntabivuga ntivyari kugenda uko, iyo ntamenira ibanga ntivyari kugenda uko, iyo ntakubiza y'amabanga ntiwari kuyamena, iyo ntavuga byinshi ntiwari kumenya uwo ndiwe. Rero ico ni ikintu kibi cyane kigira gatatu. Icakane ngira ndakubwire ni gukunda cyane ukarenza. Aho ni umuntu canke ibintu. Kirazira gukunda ibintu cyane ukarenza, kandi kirazira no gukunda abantu cyane ukarenza. Kunda nakweti kunda, ariko ukunda Imana cyane, wizera Imana cyane, ariko abantu ubakunde ku rugero rutari runini. Ica gatanu, ntukagire ubwoba bwo gufata abantu uburyo bagufata. Hari igihe uba ufite ubwoba bw'abantu, none je bamfata gute, ninavuga bamfata gute, nakuri bamfata gute. Banza umenye ko nawe eske we bagufata gute, wewe bakubona gute, we bakwemera gute. Urugero ubemerera ko abantu bakwemerera ko nago ubemerera ko. Ntugire ubwoba biza kugenda gute, kubera ikibi na biriya. Rero hamwe n'ico twari tumaze iminsi tutaboneka na kuri Budget TV kubera kumbura ibibazo by'ubuzima canke ibinabiriya. Vuba cyane kandi ngira nzobaha amakuru y'ivyabaye byose, bituma tumara ikiringo kitari gito tudakora, ariko uyu munsi tukaba twagarutse kuko byose n'ubugombe bw'Imana, byose nuko Imana iba ibigomba. Rero nka Budget TV twariyumviye ati mu by'ukuri ni giki abakunzi bacu mukeneye ibiganiro mwana ko maze imisi mutabibona, ariko mugiye kubibona. Ndashaka mwandike muri comment mutubwire umukinyi wa filme, kuko Budget TV irakorera cyane kwa bakinyi b'amareresi nkuko mwamye murabibona canke mwakunze kubibona. Mutubwire umukinyi wa filme muri comment mwifuza ko tuzotangurana nawe kugira tubaha amakuru yiwe, tubabwire byinshi bitandukanye, no muri comedy hose, no muri gospel hose turiyo, kugira tuze turabaha amakuru ameze neza. Ariko ikintu kindi tubemereye ni uko tugiye kuza turabaha video canke audio zishaka kugufasha kugira umuntu muzima, kugira umuntu yiyumvira, kugira ubone isigezehe, ivyimviro by'abandi bigezehe, iterambere rigezehe. Bakunze ba Budget TV turabashimiye cyane ukuntu mudahengeshanya kudukurikirana. Abantu 24 barenga amaze kudukurikirana, ni ibintu by'umugisha cyane, ni ibintu bidasanzwe. Muri abantu bagaciro, muri abantu nubaha cyane. Rero nka Simon Pro ngiye kubandanya ndabaha amakuru meza akwiye, kandi ngiye kubandanya ndabaha ibintu bishaka kubafasha mu buzima bwa misi yose, bishaka kubafasha muri kazoza, bishaka kubafasha mu misiri imbere, mu buzima mubayemo bwa misi yose. Rero icyo ndagusaba ni gukurikirana Budget TV kuri YouTube, kuri Facebook, Instagram hamwe na TikTok na Twitter ariyo X. Rero mugira mubahwe, amahoro y'Imana abane namwe.